kubyamuzanye ntuze weya amaho nyoko amaho uravuye ku mazi maremare ntuze weya mbeko wari warampevye gabikira mariya mbawe nukuri nyoko jewe sinaguhevye urabona yuko nari maze iminsi nari hano iwacu mu Giheta ariko nja mugatireka nanje ndahace by'ukuri ndakuramutse yewe bikira mariya mbawe muko mavuga mwebwe ngaho nibiki ingurabesheri nukuri ni wa mwuzukuru wawe bikira mariya mawe sha kandi waraduhevye vy'ukuri erega ntuze weya nanje nari ndamukumbuye mukama Yes, turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye canke bivanye n'amasaha muriko murakurikiranira ko kino kiganiro cayo abakunzi ba BDUSA rero nkuko mwamaze kuvyibonera canke nkuko mwamaze kuvyiyumvira ku badutanguriye turi kumwe n'abakinyi ba Ninde abakinyi musanzwe muzi ivyabamare vyacu ngaha mu Burundi ono bita aba legend rero no munsi twatembereye mu ntara ya Gitega twavuze ati reka tuyage nabo nkuko mubibona uyu ni wa wundi batazira munyari turi kumwe na Kireko uyu nawe bamutazira gute musasangohe ya twashimye rero kubagenderera ko benshi bari bipfuza kubumva kugira ngo batuyagire byinshi muri BDUSA ni Brenda Kajol rero jewe turi kumwe na Felix Kaongo na bakame comedian abajene bavuga ko ari umwanya udasanzwe umwanya uryoshye cyane aho twashoboye guhuza bakame comedian hamwe n'abakinyi ba Ninde dusanzwe tuba umugabo umazemo imyaka myinshi nabonye bakame ariko asubiramo ijwi ryabo banatwenze kuryoherwa nibihe bidasanzwe reka rero dutangure ikiyago cyacu no musi abakunzi ba BDUSA ngira baza no kumenya n'amazina yanyu yanyiswe n'abavyeyi ko ari uvuga Kireko akumva Kireko ntamenye Kireko kandi kazina kiwe ego reka rero tutabarandiriye tubahe umwanya kugira babaramutse bababwire n'amazina yabo y'ukuri duhereye kwa Kireko ego nagomba kubanza kuramutsa abakunzi banje kiweni amazina y'abavyeyi kwa Bizimana Deo bataziriye Kireko cyangwa Sakuru abanzwe rero muri Ninde umuntu rero yamenyekanye cyane murakoze ako kazina Kireko ko bakavuye hehe akazina Kireko havuye mu gikino nakinye benshi baca baragikunda cyane bagikunda cyane n'ubu iyo nakiravye bararyoherwa bagatwenga numva n'iryo zina rero ubu aho ugiye hose rizwi n'abantu benshi cyane ndetse n'abanyamahanga ndazi ko amaradiyo yose andondera abantu bafise ubutumwa bagira baguma bandondera n'ubu namwe murabona ko mwariye naho mutateguye ego namwe barashobora kuramutsa abakunzi banyu n'abariko baradukurikirana ego najewe n'ukuri ndabanje kubashimira ingene mwatwiyumviriye ko mugashima yuko twogiriranira ikiyago duteramiye ego ku kanyobwa nkaka murabona ko biryoshe hanyuma y'ivyo nanje ku mazina yiwanje abavyeyi banyise niko rubagenza ansira hanyuma mu gikino ca Ninde naho banyita amazina menshi harayo banyise Bizoza Carolina muga hari n'irindi ntumvise menga barashimikiyeko cyane ngo ndi musasangohe urumva amazina batwita ni menshi bivanye n'igikino tuba twakompoje yego murakoze iryo zina niko rubagenza arashobora kwibaza niko rubagenza urupfu iryo zina ryo bajyavuye urabona n'ukuri atari ubukirisu bwagwiriye abantu benshi batahura ijambo ry'Imana mu minsi yahera abavyeyi bavyaye umwana bakabona imibereho babayemwo n'imibereho itaborohereza nukuvuga baca bamwegeka kuruzina nyene wumva niko rubagenza rwari urwanyu ni rwari urukundo
mama baramwanka nyene akabona umenga baramwanka aca anyegurira ko urwo ruzina ngo niko bagenza bakuvuze n'akantu na gatoyi canke bakwase muri ibi na biriya uwo mwana avutse baca bamwita ivyo nyene abayemo. hama ku kazina musasangohe hari umuntu usanga canke abana bo mu gisagara ca Bujumbura badatahura ikirundi kumengo hari ukuntu gafobetse uko bagafise insiguro na musasangohe no kuvuga barinyise twakompoje ikiganiro no kuvuga umugabo wanje yari mu gisagara hanyuma nanje ndi ku gatumba nkaca ndamutelefona nkamubwira nti aha ndi mu bitaro jewe ndarebye ndi mu maserumu ndungikira n'ukuri udufaranga ndabe ko nogura utuntu mbashaka agaca yandungikira kuri mikashi ayandungikiye rero nkaca nja mu kabari nkakubita inzoga ni ukuvuga rero nazisomye naco nyene nyangoye ndazisoza nakemutse nijewe umugabo wanje arankunda baca bantazira iryo zina yavuye muri ubwo buryo ariko mugihe naragize ingorane mu nyuma ariko uvuze yuko ngo wamaze kugasoma ngo nyangohe ngo wacu zisasa hari abantu batazi gene basasa ingohe wotwereka ukuntu nazisasa urumva twicaranye n'umuntu nyene turiko turasororera namuhegekera ukabonye nkabongike numu ego namwe murashobora kuramutsa abakunzi banyu. ndabaramukije muri ko muraraba ino ntuze no muhora BDUSA ndabaramukije nanje amazina yanje nitwa Deon Gracias ndaruzaniye Gracias ndaruzaniye bamwe nubise basiguye amazina y'inzu y'ikintu nyine bayiswe rero muri suko nyene abavyeyi nabonye bavuga ko ndaruzaniye ikindi bongeye ko naraze kubongerera kuko nanje kuko numvise n'urukibazaniye n'urupfu n'urwango mbona mwenga sinzi bari tuna censhira ho rukundo rero kubanze n'abantu bavuga turabona abantu ari ndaruzanire ndabizanira urukundo hanyuma rero bakaba bantazira akazina ka munyare benshi bakaba ariko bazi munyare rero ryavuye mu kintu twize dukina twerekana ububi bw'urumogi akabikura umogi mbere twaciye twirige guhana n'umuntu turi mu muduga arambwira ati wewe watumye mpebura umogi ati kuko narakuravye mu gihe bakwita munyare wanyoye mu kigo akononye ati nanje ariko ndabitangura kurunwa ati naciye mvuga ko ntazosubira kurunwa mbonye ukuntu wari umeze kuvuga rero bwari bwo dukina birigisha abantu rero iyo zina rya munyare mbaza no kurigwanya narigwanije gute turi tutegura gikino ntaco ryasigura muri ico gikino nga twari twagize no kubera umuhungu umwe yari urumogi cyane yitwa munyare turagitiza rero abantu bakaba mu mako yinyita bamwe nk'abagira ni iryo zina ryo shaka ndabishaka mugabo mpava ndarawa n'abarundi ndetse gigaca gikwiragira mvuge ati n'isi yose cyane nde mu gihe gitangura hariho utugwi twishi twaririmba tugatamba muri komine Giheta ico giro haheze haba isabukuru y'ugwaruka muri iyo sabukuru y'ugwaruka rero baravuga bati kugira ngo dushobore kuzotsinda reka ubu bwose buririmba n'ubutamba n'ubugira gutubushire hamwe n'abiyereka mbere barimo tugire igikino ca théâtre ico giro nta bantu bakina amateatre bo mu mihana usanga amateatre akinwa n'abantu bize abantu abanyeshure canke abandi bityo bashobora baravuga bati ko twebwere ko mu gukota masabukuru wasanga abanyeshuri bari kwabo abantu basanga mu mihana bakamukwabo bavuga bati hamwe twogira théâtre yoshobora kuzotsinda gatanga itsinzi datanga barabigira rero gutyo nyene bamaze kubigira uwo mugwi rero uri mu Giheta ucuraba mu wa mbere muri iryo sabukuru hanyuma rero iyo sabukuru byabandanije urumva ari umugwi ngaho ntibari baje gukora kuri radio televiziyo haheze iminsi rero harabaye n'indi higanwa kandi ngo mega mbere bari bagisesangisa muri iryo higanwa rero wa mugwi nyene usubira gutahukana intsinzi abari bagiye televiziyo bwabo rero ati uyu mugwi rero byari bikwiriye yuko tubatanye ikiganiro kundwi kigaca kuri radio y'Uburundi naho rero byatangura ibisigaye mbeho bahari mu mwaka wa kangahe
bagira icyo kiganiro ngira ngo hoba hariho 78 gutyo kuri mbere bwatanga urumva muga abari muri uwo mugwi nyene benshi nibo batanga mu 78 donc abantu 78 gutyo ariko Ninde yagiye gutangura 81 ni kuvuga rero aba bantu bose turiko turabona mu gikino cya Ninde uno munsi nibo mwatanguranye kuva kera muri uwo mugwi nta bagiye baravamwo canke nta bandi mwinjijemwo mu nyuma bamwe baravuye nk'abandi baraje mu nyuma naje mbere icyo gihe muri uwo mugwi sinagumyemo naragiye mpira sinasota bandanya muga naragarutse mu nyuma rero turatangiza ubundi mugwi ikimigwi ibiri mugabo ikorera hamwe ikorera radio na televiziyo ko twinjira televiziyo yatangiye gukora nuko byagenze numva kera tugitangura twatanguye turi abajere urazi ko hari umugambo hanyuma badukerebutse twe twaririmba ni kodeyo mugabo tugiye guhiganwa ni n'ayandi mazone twashira mu sketch rero numva twari ko turasota kugira tugire ibiki bacha twiyumvira tugira agakino tuzoza kurimisha amahera tukaza guteramisha abanyeshure ku mashure tukarihisha amahera make amajana 3 ijana amajana 5 umuntu akuze urumva amahera yo muri icyo gihe ntiyari yoroshe amaboko yabivuze ava tuja mu mahiganwa tuze duserukira intara ababane bararonka n'inka turayizanira intara n'ibindi byari biherekeje iyo yari amaradiyo amaforomaje amafi ibyo byahawe abakinyi n'abinka tuyiha intara amareye inyuma yaho tuja dutegura ikiganiro ca teatro muri icyo gihe na komine ntiyari bwatumiye tuca turagenda i Bujumbura turakina twakiniye hariya kuri Saint Esprit umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Bagaza araza kuturorera asanga ubuhinga dukoresha ntahandi arabubona ati rero ndabagabiye imiliyoni izi twiyumvira rero kuza kuzigabura ngo atugurire amakinga amapikipiki yo ntiyari bwiyumvirwe ari nk'imodoka yo muri iki gihe none rero baca batanga atereka ayo mahera twubakire ibiro bazokoreramo twubakira ibiro n'ubu biro aba bari muri ekipe ya kabiri n'ibyo bakoreramo umushikiranganji yitwa Muyebe Benoit araza kuyigushikiriza ayigushikirije turayikoreramo n'ubu komine niyikoreramo muga nuko umenga ubu ndabivuge umenga ntitukifitiye uburenganzira cyane mugabo rero tuzokubatumira iboro uko niko rero twagiye turakura dutera imbere urumva abenshi baratwitaho mu kudufasha usanga rero ubu umuntu wese ari muri Ninde arivuga amazina Ninde kuko twaramaze gushika kure kuruta iyindi mirwi yatwisunze ivuga iki n'ibikiri ivyo n'ibiki n'iki bikunda barasamutse mugabo twebwe urumva nk'uko yabivuze iyo twatanguye ikiganiro cyatanguye mu 81 niho cyasohoka kikaba kigifise sigise hama twumvise ko umusanze muri mbega yamye bakera canke ibintu bihagaze gutyo bafise aho bakorera abandi bafise aho bakorera urumva umugwi wa mbere uri muri zone Kabanga niwo watanga hanyuma rero hariho iyindi korali yari mu gihe hariho umusitanteri yitwa Yozefu Ndabaga hama rero araza aratubwira ati jengera ntanguze abandi ba Ninde hariya kuko twari twasanze
turiko turakina nkajya dukina ibintu by'imanza abantu turinda kubatira mu mihana mbego ko dutira umuntu mu mihana twigishiriza aho nyene biraturyohera ubwo nitworondera abandi bagira twamane babizi aca rero baravuka baragira umutware barongoye mugabo tukamuguma tubaraba uko twe twarabasumbya hariho abo nabo twakuye iwacu mu wa mbere bagiye kubafasha kugira ngo babimenye n'ingoga ubu twese dukora bimwe n'ubu turatiranya abakinyi duteguye iki kino tukaba dukeneye abakinyi hariya muri uwo mugwi wa kabiri baca baza gukora babakeneye mu mugwi wa mbere baca bagenda gukora igihe twari ko turagerageza kuyaga twumvise yuko muba ahantu hatandukanye twumvise yuko hari ababa ku masanganzira ababa mu giheta ababa imbari kabanga muri zone kabanga none ko umenga aho hantu si hafi na hafi hariho agatambuko iyo hageze yuko mukoranira hamwe kugira ngo mutegure ibikino byanyu ntibibabangamira kugira ngo mwese muhurire hamwe yatwangamira ni muri za ngorane nababwira nibyo bituma rero umuntu yigora akaruha kubera uba hariya cyangwa uja hariya no mu gutaha bitagora dusubiye inyuma gato ugeze kutubwira yuko ico gihe mugenda gukinira mu gisagara ca Bujumbura novuga yuko amamoto wavuze ko amamoto atari bwiyumvirwe cyane ikintu cyari gihari cyane yari nk'amakinga none mwiyunguruza gute kugira muve igitega mugende gukinira ayo mateyape yanyu Bujumbura agena n'amaguru kuva ngaho igitega gushika Bujumbura twarapotiza tukarondera itiki ryari rikizimbutse tugakota imodoka tugenda siyo twahabwa na komine mu mikino byanyu mukina ko tubona mukina bigiye bitandukanye bitandukanye n'amasketch agiye atandukanye eske muraraba ati naka ashoboye iki na MUSASANGOHE hajya arakunda gufuha cyane arakunda gufuha cyane bamuraba ati uyu mukinyi akwiye gukina yego iyo turiko turakomoza turiko tukubaka igikino turashobora kubona tutemeza ntuze aratekereje avuga amajambo make make tukubona yuko wowe uri umuntu uvuga amajambo make make ntuze n'umuhabara arazi kuresha cyane iyo umukobwa arazi wenda henda umuhungu kugira ngo amukure ku utwiwe tumubona tuti iyo rore ni nanje hariho akabazo nagomba kubabaza mu gato mutama cyane cyane kireko kenshi turakunda kubona mukina rore twebwe turi kumwe muri umwanya turabizi ko mwamwe murigisha mugabo turazi umwuga abantu kenshi barahura n'ibibazo bitandukanye kenshi iyo muriko murakina rore nka jewe nko mu imitatera akunda gushiramwo amajwi y'abantu benshi nogerageza kwibutsa gatoya ndibuka hariho nka hole mwakinye warenze ibigo ukunda kurenga ibigo umugore witwa ko yari umugore wawe mu gikino mu kiganiro Ninde agusanga mu kabare uri gusororera undi mugore igihe akubwira ati ni musomye nanje somya ntusheshe somya nanje urabona ibyo nibyorekeye impuzu arabandanya aravuga ati bwa bundi sinari naramenye cyane y'amagorwa ifeke gifeke y'umukecuru nka jewe none kireko muri kya gihe iyo muriko murakina zya rore zo kurenga ibigo ntibihora bishika bikagorana nk'iyo mushitse muhira nk'umukenyeza akavuga ati bijya bintu kina subira iyo wiriwe nk'akarorero nakazi bijya nta muntu abiraba ngo wagize ibyo ni ukwigisha abene igihugu ibyo bintu bizobashikira n'ibya byarashikiye umwe tuzibire abantu hama igikino Ninde ni igikino twavuga ko kiryoshe kiri mu rurimi rw'ikirundi cyumvirizwa n'abarundi kenshi cyane cyane eske kuba nyamahanga
nta ciyumviro mu bafiseko. urumva ku banyamahanga iyo migambi irahari mugabo uko dukoresha ikirundi gusa mu gihe rero tuzokenera yuko abanyamahanga nabo bumva tuzongera uburyo kugira ngo nk'abana tuzokwibaruka bige gukina mu zindi ndimi gatwe turakoresha ikirundi hanyuma nagomba kwishura ikintu kimwe wari wagiye mbega none umugore wawe yabona bariko baragupfa nta kibazo tukuri ubu kokora niko umeze ariko rero ibyo bidakunda gutukana hariho umuntu atukanira mu gikino gusa utazokwigira wumva ariko ja nicyo kibazo nagomba kukubaza nyine munyari kuko baravuga ati ikintu kenshi iyo kibayemo imyaka myinshi uratinda ukamenyera ugasanga no mu buzima bwa minsi yose urakigendeyemo nico nyine nashaka kubaza ati nta munsi ntibirabashikira mu buzima ugasanga irya rore bakunda kuguha kenshi ugasanga mu buzima wayigendeye isi yose ushaka kumera kwa kundi nyene dushobora kwigendera nkaje niye tukikira n'umusazi ufite n'umusazi mbere wese hari bwo je ntekereza basha ariko munyari ariko bashije n'umusazi biraboneka nyene kwa umusazi ko ariko munyari ndibuka hariho kenshi amarore kenshi bakunda kuguha nakunda kurorera kera kuri RTNB kenshi warakunda guseruka mu bantu bariko barashwana ugashika nyene nk'akarorero ati yikimukumura nkumurengera ngo mu buzima bwa misi yose sinaye kukibaza wengera bicara kibaza musasangohe ntutinye kubivuga imbere ya kamera mu buzima bwa misi yose kurya niko munyari misi yose ameze n'umuntu yamahuza abantu canke endeye uyo bigwavyo rero urumva uyu mushefu wacu asanzwe ari umunyamahoro n'ukuri ego oya samasigo oya n'ukuri n'umunyamahoro hariho akantu nagomba kubasaba gato twagize imana tukaba turi kumwe n'umuntu ashoboye gusubiramo amajwi y'abantu batandukanye harimo namwe bw'abakinyi ba Ninde ngira ngo aza kubafasha mu byo mukina usanga twaravunye cyane cyane dukunzwe cyane n'abanyagihugu murashobora kudufasha nk'utwo tuntu mukaza muradusubiriramwo basi akanya gato gato nkawe we ufatiye kuri munyari hariho akantu nabonye mwakinanye na nyakwigendera mugenzi wanyu aheruka gushengera agusanga ahantu mwidirisha akakubaza ati mbega aho ndi kurakora ngo nifunde nta nibyo nashobora gusubiramo sinzi yuko mwofashanya na mugenzi wacu bwari nari nibereye mu idirisha rero mugenzi araheza arambara ati none uri kumwaho kurayiki rero tugende dutera imbere ya najewe narihanye ntabwo mfite ibicumuro byinshi nicyo bituma naciye nishira ngaha kugira ngo nihane kuko tugende tuze kwihana kwihana nashisha mu gasho tuye mukiba wipfura iyo fuma wikubita ho ya wikubise utuba cyane akatina wikubita boro nazo marayo ngo kongera ko niyindi ariko niyindi ama iki gikino Ninde kimaze imyaka myinshi ari habibaza ako kajambo Ninde ko bakavuye hehe katanguye gute kubera kimwashimye kuyita Ninde iyo bariko barakina umuntu wese ariraba igiciro n'umushobora kuba batweretse umusuma cyangwa batwereka igiturire cyangwa batwereka gukora neza babaza ati bijya Ninde uwo muntu muriko barabura hamwe bwe mutiga Ninde cyora kuba ari cyangwa cyora kuba ari umuntu wese rero yihinyisha nawe badomeko bavuze ati Ninde kuvuga muti inyigisho dutanga zose nitumenye uwo tuvuze uwo ari we nawe nyene ashobora kwirabisha ko ati none ni jewe Ninde cyo gituma mwace mutora iryo zina Ninde kugira ngo impanuro mwashatse gutanga nka jewe byo mwakinye sanze biniga cenira bati ewe bariko barabwira jewe reka nikoso yagarutse ngaha kwa musango urumva iryo Ninde ryabaye izina rigira kabiri kera tugitangura twatanguye n'izina twitanye na Yegura amaduca tubona ko abantu iyo utanguye igikino baca babona
iyo utera uja niyubu dusha tuvuga tuti ibyo dugira tubitangura babibona reka tubapfinde harya rero turiko turakina igikino ntidushobora kugiheza turashobora gukina igikino tugaca umugani mwebwe nk'aho mukoraniye mugasigara muriyumvira mudufasha gukina muti umengana igiheze neza ngo mbona cari guhera gutya mbona cari guhera gutya ubundi nawe ngo cari guhera gutya ubundi nawe ngo cari guhera gutya kigahera rimwe muriko muracimarira kuko muriko muragiharirira ari mwigera mumenya inankebura muriko muragikina kuko twabapfinditse naho nariko mvutse vuba narigeze ni imwe haba harimo kana ndavuga simvura yemwe nkina nkebura yari ninde yambere bisara chiki ndigano sibe nkina nkebura kika cari kindi shabaguze kwigana bari bonye bari bakiri bani baki cyaciye muri radio cyitwa nkina nkebura ego okay kuko ndibuka ko byarabica ko ari bibiri hakabaho ninde hakabana nkina nkebura kumbe baba bagizanye ubugira kandi ndafise akabazo ngomba kwibariza Bakame Comedie asanzwe abasubiramwe amajwi Bakame Comedie nkoza akakubaza ati abakinyi baninde ni bande kuri Bakame Comedie je nka Bakame Comedie abakinyi baninde nabantu ba mbere banyinspire cyane irevre si bonsubiramo bonyene ndasubiramo president ndasubiramo nabandi mugabo kuri jewe nabantu batangwe kunyigisha nkiri umwana bitama matangwe kunyigisha nkiri umwana muto cyane uko jewe ndibuka mvuka ahantu bita mu Kayoba aho batamba gasimbo abanyagasimbo ndazi mu mwahuriye mu festival menshi haragera igihe kubera umuryango twavuka mwose ntiwifashe cyane bigashika nyene muhira akaburu udupire utubeteri twiradi mugabo twaremera kuja gusampara tukikoreza imiziga abantu kugira ngo turonke amapire tuzabushira mu radio kugira ngo twumvirize ninde ndibuka ko iyo batambyuye ngo numvirize ninde naho bantu mahano sinashobora kugenda kubera numvirije ninde kuva ico gihe rero mva ninde kubera nayikunda cyane aho menyeye ko mfise impano yo gusubiramwo abantu batandukanye ba Kagame ba Petero Nkurunziza ba president batandukanye n'abandi ikiganiro ninde naco nagikunda sanga abakinyi benshi muri ninde ndashoboye kubasubiramwo amajwi rero kuri jewe nk'ikibazo warumbajije ndabafata nk'abigisha banje n'abavyeyi ego tugarutse ngaha kwa Musasangohe nawe hari akantu yigeze gukina ko gupfuha nakantu n'ubu novuga yuko abantu benshi baragasubiramo bakagakata bagakina muri twa tuntu tugezweho bita ngo ni TikTok bisigura ko ari akantu bakunze cyane sinzi yuko nawe kansubire gariye usanga hariho umuntu hariya twavuye yampaye umugabo nanjye shikenshi bisanzwe kijya gikino gupfuha bagutwaye no kuvuga umugabo nk'abantu bo mu minsi yahera wumvise umugabo wawe bamutwaye nubwo utapfuha nka kujya ubona napfuje urumva waragerageza uburyo bwose bwo kumwereka yuko ibyo agenderamo byakubabaje muhuye rero n'uwo yamugutwaye ha iyumvire nawe aho sinabishyize mu gifusi kuko ndapfuha nyine kuko waramuntwaye muri rusange utwo twari twadushyize no mu tuntu dutwenza siko bwa shefu gupfuha ijambo rishobora kuvamo amajambo abiri nk'uko hariho ibintu bitari bike usanga byitiranwa ariko ubundi gupfuha icupa ry'ibyo riba gihugu rirafuha udukoko dupfuha
ariko hakaba ukundi gupfuha kwerekana umubabaro umuntu agira na cyane cyane bamutwaye umugabo umubabaro ntugire abantu kugira ngo pfu oya naho utorinda kugira ngo ashobora kubyerekanira mu byo mu bimenyetso bwagashobora uwo muntu amubonye ashobora no kumwiha akamukubita iyo mutwaye umugabo arababara hari n'abiyahura kubera abatwaye abagabo byose birashika gupfuha rero umva kore amajambo abiri kandi adasa Nange munyari ndibuka ari akantu sinibuka ko menga bari bakubajije ati wowe igiti cy'inyama mu Faransa wokita ntikibuka bakavuga igiti cyitwa biki bakoma arbre de jane inyama n'igiti cyane igiti cy'inyama rero bakani arbre de jane kuba muri brochette n'ubwo ari mu cyo gutweza rero kandi nkabona ubundi Ninde Ninde afise agahora kiwasha yego kandi nicyo gituma abantu bari koraga ibyo byose nibyo kugira umuhora wayo yego hari agahora kiwanje bwite gacako ikintu tujanye n'ijambo ry'Imana hora abazira witwa Wenze Nibutse ushobora kwandika kuri YouTube ugaca kuri YouTube kandi kuti Deo Munyare Wenze Nibutse naho kwandika Wenze Nibutse gusa urabona ibintu by'iwawe yego naho kwandika Deo Munyare gusa urabona ibintu by'iwawe ihute rero kubiraba yego rero afise ico bokora bafashe kugira ngo nkore utwo tuntu ndinda gukotesha agakame y'udufaranga hanyuma rero abanotera kamo bakunda ijambo ry'Imana abantu bakunda n'utundi twose ko bongerera kugira ngo nkore byinshi ikindi nohereza ko murabona cyane ko turi mu migwi ndangakaranga baragira amasabukuru y'urwaruka mugabo intara ya Gitega ivukamo n'ikomine ya Giheta ivukamo n'umukuru w'igihugu mugabo bimwe mwavuga tukagenda guhiganwa n'abatamvyi bagenda guhiganwa n'abiyeretse tudakora kumwe bijya baratuvangurira babitumye nko mu maradiyo barondera iyindi mirwi ikina nk'ibyo dukina kamare rero niwe tuzoba turiko turabigisha ubuhinga barabe ababa ba mbere ababa ba kabiri ntaco twebwe ntituzogenda tuvuga ngo tugiye kuba abanduza ba mbere tuzogenda nk'abigisha Yesu bakunzi ba BDSA rero akadeshe ndahora mwitama ndazi aha benshi bashaka ko twigumira ngaha tugume tuyaga ariko ntibyokunda reka rero tubashimire ku mwanya wanyu mwadukijije kandi twibaza yuko n'ikindi gihe twabakenera tukabikora ko muzotugamburukira murakoze cyane natwe turabashimiye turabakengurukiye namwe murakoze reka tubashimire bakunzi ba BDUSA aho muherereye hose people from United States of America from Burundi we love you so much twari kumwe n'abatama twubaha twari kumwe na Bakame Comedian umukomedi asanzwe ari uwacu ari wanyu dukunda cyane we love you so much thank you behind camera twari kumwe na Amos Kelly turabakunda the one known in town yeah